Birashoboka ko abasinzikajwe n'ibiyayura mutwe bahinduka bagakora ibikorwa biteza imbere igihugu ndetse bakongera bakagirirwa n'icizere n'imiryango yabo. Ivyo vyashikirijwe na Pastor Ciza Alex arongoye ikigo Teen Challenge Gitega Burundi gifasha urwaruka rwasinzikajwe n'ibiyayura mutwe guhinduka nuko bobivamwo. Aho bashigikiwe ni banki BPCI kuwa gatandatu igenekerezo rya 9 Kigarama 2023 bari baramutse bakora ibikorwa vy'iterambere rusangi vyo gusukura igisagara ca Gitega mu gusibura imiserege bongera banoba amacupa atabora akozwe mu bumwanya. Icivugo c'ivyo bikorwa akaba yari Tugwanye ibiyayura mutwe umwasi w'iterambere. Inyuma y'ibikorwa rusangi haciye haba urukino rw'umupira w'amaboko basketball rwahuje urwo rwaruka ruba muri ico kigo n'umugwi w'abatama Kirimiro Basketball Club KBC, aho intsinzi yatahukanye urwaruka rwo muri ico kigo Teen Challenge ku manota 73 kuri 50 ya KBC. Pastor Ciza Alex arashima intambwe agezeko mu gufasha urwo rwaruka guhinduka. Asigura ko ico gikorwa cyo gusukura igisagara baranguye cari gifise ubutumwa bwo kwigisha abenegihugu gukora isuku aho babaye, ikindi kwari gufasha urwo rwaruka rwahindutse kuguruka mu mutwe no kubamenyereza gukora ibikorwa vy'iterambere gutyo bazobandanya babikora bamaze gusubira mu miryango yabo ntibazogume bareza amaboko. Asaba urwaruka rugifata ibiyayura mutwe kuvavanura niyo ngeso kuko abavyihereza ataho bigeza ndetse biraheza bikanabakwegera mu ngeso z'ubusuma, ubuhumbu n'ibindi. Mu ntambamye ico kigo gihura nazo ngo harimwo ikena ry'uburyo n'ikibanza cyo kwakiriramwo ababitura kuko abaza babagana ari benshi. Indi ntambamye ni ababitura bizanye ubwabo bigatuma babura uko babatunga kuko kenshi abaza muri ico kigo bazanwa n'abavyeyi babo bagatako bagatanga n'ivyo bazobafungurira. Wise muri ico kigo urabona ko harimwo akigoro kadasanzwe ko kwitanga kuko abarezi bemera kurara hasi mu gihe abanyeshure bo barara ku gitanda. Nubwo biruko Ciza Alex amenyesha ko vuba bagiye kugurura ikigo kizokwakira abigeme kuko nabo nyene biboneka ko ubu babangamirwa n'ibiyayura mutwe ndetse bariko baranubaka ikindi kigo gishasha ku mutumba wa Simba aho bazokwimurira abahungu. Mu kigo uno munsi turashima Imana kuko centre yacu abo twe twarategekanije yuko tuzokwakira baramaze kurenga iyo centre, hanyuma dufata ingingo yuko tugomba kwagura centre, hanyuma turagenda turagura ku mutumba wa Simba muri commune Makebuko twarahaguze ihegitare, hanyuma twaratanguye kubaka kandi mu byo tuko turubaka tuko turashiraho n'ikibuga cha basket kuko twasanze urwaruka twakira benshi arabakinyi b'urukino rw'umupira w'amaboko. Mu ntumbero yo gukinga ko urwo rwaruka guhava rusubira mu marigara canke mu ngeso mbi, ikigo Teen Challenge kirabigisha imyuga itandukanye nko gushona, gukora amamodoka, eka ndetse ubu basigaye babigisha n'ibijanye n'uburimyi n'ubworozi kugira ngo baze barangure imigambi ibateza imbere nibasubira mu miryango yabo. Twarabonye yuko ibiyayura mutwe urashobora kubiheba, mugabo igihe ubihevye atagikorwa ufise ushobora kubisubiramwo. Rero twaciye turaba ingene twabafasha nkuko tukiri abana mu bikorwa turimo turakora, ingene twiyungunganije turiko turabigisha ibijanye na couture, turabigisha kandi na mécanique générale. Rero ivyo barabikora buri mundwi bakagenda muri atelier incuro zibiri kugira ngo babagirire pratique. Theory bayigira ngaha nyene mugabo pratique gaca bagenda kwigira hiyo. Kandi twabiko turabigisha n'ibijanye n'uburimyi no korora kugira ngo nibaheza programme ntibasubire kumarigara kwicara. Twarabigishije ingene umuntu ashobora kurima amashu kandi afise umutahe w'igihumbi gusa, hanyuma amashu akuze ugasanga yaruse 50,000. Urabona ko nakanatsinda umugambi w'umukuru w'igihugu wo korora udukwavu ni 25,000. Urumva arashobora kuronka 25,000 kare yahora yonona mu biyayura mutwe, mugabo 25,000 ubu zirafise akamaro, urashobora kuzigura agakwavu hanyuma ukazura karonderera ibiryo vyako boro kavyaye ugasanga kavyaye 18 ndwi, no kuvuga ngo ni iterambere. Mu gihe rero uticaye uri kurakora iterambere ritegezwa kuza. Rero ivyo nivyo tuko turabigisha kugira ngo bigende neza. Mwaserukiye intwaro Butoyi Hussein arongoye zone Gitega Urbane isanzwe yibonekezamwo urwaruka rwinshi rufata ivyo biyayura mutwe, yarakeje abo barongoye ico kigo ku gikorwa ciza bariko bararangura, acana bifuriza kuronanirwa no kugira umugisha. Asaba urwaruka kuvavanura no kunywa ibiyayura mutwe kuko bibasubiza inyuma mu iterambere ryabo ndetse n'imiryango bakomokamwo ko kenshi usanga biba mu nzu no mu babanyi. Bifuze yuko ibikorwa byanyu bibamo umugisha mu ntwaro by'ukuri bibaza ko tuzogerageza kubavuga neza uko muri abatarabamenya neza babamenye
abatarabagendera bagendere kino kigo n'aba bariko barava ngaha agiye ameze neza ibyo ari byo byose yagiye agenda acira umugani abandi. Pastor Ciza Alex amesha ko ibice 70% by'abanyeshuri baza muri ico kigo bahaguma bakarangiza inyigisho abandi nabo bagatoroka. Abajeje ivyigwa baraheza bagahabwa impapuro ndangabumenyi certificate ndetse mu kwezi kwa kabiri bakaba bimirije gusora umuce ugira gatatu w'abanyeshuri bazoba bahejeje ivyigwa. Mwomenya ko ico kigo gikorera ku mutumba wa Rukoba aho bita Inyarubanga kikaba gifise ubu abanyeshuri bagera kuri 27 ndetse hakaba hari abatari bake bamaze gusohoka ico kigo barahindutse. Uwinjiye muri ico kigo ahamara umwaka wose yigishwa inyigisho z'umubano mwiza zerekezwa n'ijambo ry'Imana.